nashimye kuza ngaha hagati kubera ngumye hariya hari aho usanga ijwi ritaciye ryumvikana hose, ndaza kugerageza nze ndaraba hose kugira ngo twumvikane. None rero barutunga boro bapfasoni gwaruka, tugira amahoro, tugira amahoro, tugira amahoro n'ubumwe bw'imiryango bwaduhurije ngaha. Jewe ntafatiro Patrice canke twebwe nukuraje ntivuga ngo twebwe na rimwe, twebwe nk'abamana twabuze umwana wacu Bigirimana Barthelemy twita Toromeo, turi n'iteka ntangere kubona abantu mungana gutya mwigora, harakanye murabona, bwira kare isengeri yatugora harakanya, kumbure abari bafise abana barakanya, mugabo mugumaho, muguma mutugumako gushika ku ino saha. None rero nukuri ni mwihamashi, jewe nta kintu mbona mfise, nta kintu jewe mbona mfise noshobora kubabwira ngo murakoze. None rero mukuru wanje Bigirimana Toromeo yarahwereye, agahwera rero ari mwese murazi muntuze mu muryango, agahwera ari umuntu twari hafi na hafi mu muryango wavutsemwe abantu 13, ntibisanzwe ko abamo imigwi ugasanga abakundana gutya abana bakundana gutya, mugabo tukaba dufise mawumwe dufise dawumwe, mu gusanga hari abantu bumvikana gusumba. We rero twarashikanako cyane gose, twarashikanako, ndaza kubishikako hanyuma ndababwira n'ivyo namwigiyeko n'ivyo kumbure mwebwe mu ndonka ko kubera we ndaza kubishikiriza. Ariko rero imbere yuko jewe ndabakengurukira nkababwira ivyiwe, reka mbanze ndababwire nti murakaramba murakagwira muragahora ku ngoma. Umuntu wese ari ngaha nukubera ko yampojeje, hari wanditse akamesaje gatoya, hari uwavuze ati mpore, hari wikoze ku mufuko, hari uwaje kundaba, hari warungitse abantu wacu, hari n'uwaje no munsi. Nukuvuga mwese ico muhuriyeko muhuriye kukiki, ku mutima w'ubuvukanyi, ku mutima w'urukundo n'umutima wo gufashanya. None rero ivyo sinoreka kwibakengurukira. Hakagira uwundi azogira ingorane murazo mugira nkuko, hakagira uburongoza, hakagira urongogwa, kubera nabonye abavuzi b'ingoma bari ngaha bagararongorwa, hakagira n'urongora, hakagira n'ugira ingorane nk'izo ndagize, ntimuze munyinube, muze mumbwire ndaza kubishikako. Murabona ko nababwira nti konfirima, sukubera je kuzaje ndi Murundi, ngabo je ndaza kubabwira igituma nababwira nti konfirima, ndabikeneye ko mukonfirima, ndaza kubabwira igituma narabigira. None rero kubona mwashitse hano nukuri ndabakengurukiye mana, ntimuzi ingene je vyandyoheye kubona abantu nk'aba ingene mwaje hanyuma mukaba n'ubu mukiri hano. Reka rero twumvirize ijambo ry'umupfakazi rya Filoteya, aheze nawe abakengurukire, ndaheza nze kubandanya hanyuma. Ndabaramukije amahoro y'Imana, twebwe ino turagumye, none namwe hiyo ni sawa, twebwe ino turagumye bukebuke. Wanje gushimira wewe nyakubahwa mama Divine, papa Divine, kubyiza mwangiriye. Ndabaramukije amahoro y'Imana, papa Divine ndagukengurukira, na mama Divine kubyiza mwangiriye. Ndabaramukije amahoro y'Imana, papa Divine na mama Divine. Twebwe turagumye bukebuke by'ubunyene. Mbanje gushimira wewe, abana twabyaranye n'umuhisi ni 9, abasohotse ni 4, abakiri mu nzu ni 3, abapfuye nabo ni 2. Umugenzi wanje yaragwaye, ariko batagije kumuvuza, amaze umwaka agwaye.
baramujana mu kibimba aratora agahengwe arataha, baramuzana muri kirinike baramujanye aragwara, naho nyene arataha ubugira kabiri, ubugira gatatu arasubira aragwara rwose, baramurerura ku ntuze ku moto mw'ijoro mu gicuku, bamujanye ari batatu ababanyi, ewe ntivyari ibintu vyo kuvuga. Abana bamugwajije mu kibimba, baragiye baramugwaza aho muri kirinike baramugwajije, aho hose ntako batagira. Jacqueline naho yari kure, yarava mu Cibitoki akaba yahageze, akaraba se wiwe akamusanga muri kirinike, aho arasubira aratora agahengwe incuro ya gatatu, incuro ya kane naho rwaje ruzananye ingata n'imigozi, baramujanye naho nyene twibaza ngo ntataha. Nukuri abaganga ntako batagira bamubonye, ntako batagira, bariruka kugira ngo umuntu aronke agahengwe. Yararose agahengwe mu minsi mike arataha, atashye bisubira kwanka kwa kundi, niho yahava aritaba Imana. Barangwanye muri ayo makuba narimwe, barangwanye ko ababanyi abagenzi, nyakubahwa misitanteri yari yahageze, ba nyakubahwa bene Yozefu bari bahageze, abo mu Kirundo ngabo bari bahashitse, nari kibagiwe coco n'ababanyi vyari sinzi sino badondagura ngo ndabamara. Nkongera ngashimira abo bana, nukuri abo bana ntako batagira kuronderera se wabo utuntu yifuza, uraza urwaye na wewe icayi, imikate, iramira ngaho, nukuri yagiye atamwikomo abafitiye, bari bagerageje bamugwanyeko, vyabaye ivy'Imana ikora. Nkongera ngashimira wewe papa Divine na mama Divine, kubera abo bana bakiri bato mwarafashe mu mugongo kugira ngo bakure baje mu mashure bige bamenye, aho hose mwafata mu mugongo. No munsi na kugeza kuri uno munsi ndagushimira papa Divine na mama Divine, arya abantu mwandungikiye, nukuri baje bava mu mihingo yose, nta naho bari bazi, baje barabaza. Ico cose n'igikorwa c'Imana, none jewe sinoronka ukuntu ndabashimira, Imana nizo bashimira yo nyene. Ijambo riremesha ngira ndabaye, jewe igihe mugenzi wanje yaragwaye, Furere Pasikare Nzeyimana ntako atagira, amubonye yiruka ku vy'umubiri n'ivy'umutima, bakamuhamagarira abasaseredoti bakamuha isiga ry'abagwaye, bakamwiregesha akarangira. Ivyo birandenesha. Muhira abasaseredoti bama baje kumwiregesha bakambwira bakamusangira. Naho biruko twakuranye kw'amaso ari heza, ahantu avyagiye ari heza, jewe nukuri Imana yashikiriye ivyayo, kandi nagenda bikenguruka kubera abasaseredoti b'umukama baguma bamuba hafi, kandi nawe nyine akabiryohererwa akabinezerererwa. Nukuri nta mwikomo yagiye afise. Naho biruko basha ahantu hari ni heza, hameze neza, yaragerageza kurondera umukama kubera niwe twizeye twebwe. Aha kw'isi turabana, twebwe twizeye umukama, aha turi hirya yejo, ino munsi turahabaye, ejo tuzoba turahandi. Abantu barumvise bafite amahoro, barababonye baje bazananye na Furere Pasikare. Mwarakoze yemye ntako mutagize, nukuri namwebwe mbasha mwarakoze igikorwa gikomeye. Jewe gushima gukenguruka Imana nizo bakengurukira, jewe ntahavyo noshobora. Imana yo nyene mugira aho muba mwubahwe, mubanye no mu vyanyu, murakoze. Narashimye igiseke mwandungikiye, abo mu Burundi n'abanyamahanga bagiye kuri Ntafatiro Patrice
mwarafashije murakengurutse mugire ibyo mutanga n'ibyo musigarana. Nta fatiro Patirisi barakundana cyane n'umutama Bigirimana baruterera gushika aho yitaba Imana yagumye adufata mu mugongo mwega abanyamahanga bagiye kuri nta fatiro Patirisi mukaza kubufasha no mu Burundi mwarakoze murakengurutse mugire ibyo mutanga n'ibyo musigarana. N'ejo ntimunyibagire muzogume munyibuka. Ise sinira kugaruka ku bintu byinshi cyane abakengurukiye kabiri kuko aravuze ko hari abantu bagiye batanahazi bakagira barazimagirika. Jewe kubera ikirundi c'abarundi ndi mu mugwi witwa Renganura Ikirundi. Uwo mugwi rero Renganura Ikirundi nawe wariyungunganije baraterateranya uburyo bashoboye hama ndabatiza amaguru ndabagurira ibitoro ndabarondera n'imodokari bakuri Bujumbura iyo bari kugira ngo bagende iwacu kumuremera. Aho rero bagiye batwaye n'uburyo mwese mwampaye. Umuntu wese azi ko yandukiye n'amadolari 5 nta kintu na kimwe nasigaranye ni kuvuga yaci wanje cyanda yarungika kubera inkwi ntizari ziwanje jewe ahomba murahazi inkwi zarizuwo Filotea abuze mukuru wanje bikavuga ko arico gituma nashaka ko mukonfirima kuko ngaha mubona ibi turiko turafungura n'umufuko wiwanje kuko jivyo mwampaye narabirungitse mu Burundi. Nico gituma navuga nti hazoza bangahe hazoza batatu ngure Amstel ngure Heineken 3 na Stella 2 mugabo haje abantu ijana njeme ngire ndabigenza hajya kubisanzwe umugore wanje yarambujije nagomba kuvuga ni mbe none wewe unwa ni iki kugira ngo njemenya nti yego uze muri Canada buraguye none kwitika abantu ijana bakazi wawe kugangingo ataco munyumve neza uburyo mwandonkeje ntibwari kwanje mugabo mwabundonkeje kubera ndi jewe naraburungitse kugira ngo rende babwire ko naburungitse kandi turyoherwe no kuvuga ko ari jewe arico gituma mvuga nti konfirima ko ndakeneye ko mukonfirima mugabo sinababwiye ngo nguni wahendekere ninde nguni mfana ninde kwaruko rero nico gituma nababwira nti ndabikeneye. Rero abo bantu bo muri Renganura Ikirundi bagiye bafise borudero kubera naciye ndondera konte muri poste kugira ngo burya buryo mwampaye nze ndarungika 10-20 buze burashikira ahantu kandi noneho mfashe naho yo bara amajana 3 nkayarungikira umuntu aca mvuga ngo munjirire cyoca bihera ariko ari tuntu turi kuri konte azoza ari hadukeye buke hama rero umwe wese uba wampaye 5 uba waraje kundamutsa uba waje uno munsi uba wanyandikiye uti mpore mwese murangana kubera murabakunzi basa turi muri kaminuza nayo twavuga ngo wampaye ijana ngo nwampaye iki ngo murabakunzi basa murazi nge turatubwira uwo rero Toromeo tuvukana kandi dusa yansumva imyaka 12 yavutse 55 je mvuka 67. Toromeo ibyiwe jewe mfise imyaka mikeyi ntavyo nzi mugabo ico nzi nuko kuva 72 yaciye ahunga ntiyahunga kubera hari abamurondera mugabo ubuzimi wacu bwaciye bwanka abari kwishure bose baca baravayo nta muntu numwe yasigaye yiga muri mashuri makuru yasubiye kwiga no kuvuga ko uwo mukuru wanje Toromeo yaciye agenda mu Buganda gukora iki kurondera ivyo dutunga kuko mu muryango hari abantu 10 hanyuma bikaje bigenda uko biba byagenze hari ukuntu umuryango muca mubwiriza kuvugana kugira ngo ibintu bibe urumva rero Toromeo na wundi mukuru wacu yitwa Tarasisi baciye bagenda mu Buganda kugira ngo bapagase tushire kuronka
ngere tubaho. Bamara imyaka 2 mu Buganda. Toromeo yaravuga ikigana neza cyane. Ndaza kubigarukako. Hanyuma rero baragakwa 2004 ndamubona rero Toromeo tuvugana duyaga ritera inkuru kuko je mu bantu bose tuvukana nagumye ndi hafi na hafi kuri bose baranyiyumvamwo mugabo bakagira bo dushikana ko gusumba. Hanyuma habararongora mu 78 hanyuma arongoye 78 ubuzima burasubira buranka acirasubira kugenda muri Tanzania aragenda Bukoba aragenda n'Imwanza no kuvuga Toromeo yaravuga Igiswahili yaravuga Ikiganda yaravuga Igisukuma yaravuga Igihaya izo ndimi yarazivuga kandi iyo Toromeo yasomye yaca abyina mu Gihaya kuvuga abahaya yarabakunze gose hari ukuntu batamba bagira ukuntu niko yaca atamba iyo yaryohewe neza Toromeo yaryohewe wamuryohereje yakubyinira mu Gihaya aho rero no kuvuga ko washitse. Toromeo rero arabyara nkuko mwabyumvise abana 9 hanyuma ikintu cyamubabaje hari ikintu cyamugoye gose yarabyaye umukobwa witwa Consilia acapfa atagwaye kandi agapfa akowe. Ibyo byaramubabaje gose yaguma bimbarira twabivugana mugabo ntibyamworoheye. Hanyuma je Toromeo rero ndamuzi ko ni umuntu w'iterambere aje mu Burundi akagaruka afise ikinga afise tourne disque tudashobora no kuvuza kubera atanamaya duvuze yuko ndera amapire rumva nkamubona ko ari iterambere nkabona ko ari umuntu w'iterambere. Hanyuma rero Toromeo yaranzwe n'ubumenyi bwinshi bwo kubaka no kuvuga avuye mu Buganda twarakoze inguvu mu muryango turakora inguvu kugira ngo mukuru wanje wundi bige kubaka amazu. Yari umuntu yubaka amazu rero yarazi kubaka gose yarazwi cyane mu Burundi bamusonera yubaka neza. Abazi mu gihe tagiye tumwe n'abagabo hariho inzu za Seise ijya nzu yarayubatse ijya building ari mu bayubatse yarubatse kandi no n'inzu zo kwa Kadafi mu Burundi igihe bagaza yagumukanye Kiliziya Gatolika akacafata na Kadafi muri buki gihe batubwira ko duheba inzoga tukanwa amata urabyibuka. Kadafi ntuzeye mukuru wanje arimwo mu bagiye kubaka inzu zo kwa Kadafi kandi aho yajanyweyo n'abantu bamukoresha muri Seise mu Giheta. Hanyuma hariyo n'izindi nzu n'amagorofa haje Bujumbura arimwo muzo yubatse. Yari umuntu rero n'ukuri azi ubwenge azi kubaka nyene byiwe avuga Igifaransa rimwe kirimo amakosa menshi kubera yabitereye mu nzira mugabo uko biri kose yarabikora. Toromeo rero yaranzwe n'ugukundana yari umuntu akundana gose yakundana gose rero yari umuntu yitwengera nkuko ubona ariko yitwengera. Ico nababwira cerekana yuko yakundana Toromeo rashaka kuva iwacu ku kilometero 12 uji Gitega afise intore 3 n'itomate 2 ashiriye umugore wanjye. Jewe ndinga muri Canada hanyuma izo ntore 3 zikaba ari za mbere ati jewe Toromeo ndafise umugore ndafise abana jewe abana biwanje barafise se abana biwanje barafise nyina mugabo ndafise muri umunanje abana biwe batagira se kubera se ari muri Canada. Ati uwo mwaka rero izi ntore 3 zeze ubwa mbere n'izi tomate 2 zeze ubwa mbere akashira mu nkoko akashira umugore wanje ati abana nibarya umwaka kubera ntafatiro muri umunanje si hari kubera ntako abana banje boza kurya umwaka abana bantafatiro tuvukana batagira niko yo bivuga batari umwaka. Ivyo rero n'ukuri yarabigira. Hanyuma mukuru wanje aramugumya banga vyumva kubera yari nyumba 10 ku mutumba w'iwacu munama njingiro azumva gose azumva
novuga ngo ibi turimwo by'abagumyabanga by'abagabo. Toromeo yaratiwe yaracimanza. Toromeo rero ntibamukunda mu bashinga ntahe kubera ntiyagomba ko urubanza rugondama. Hanyuma rero kubera wasanga batumvikanye ku bintu ati ntibikunda ko naka mugira gutyo kandi bimeze uku nuku abashinga ntahe ntibamukunde kubera uko nyene. Hanyuma ahavarara ingene yoheba gucimanza mugabo abantu ntibabura kuza kumurondera baza kumuhanuza. Hanyuma rero Toromeo kandi patiriwe wigenda utavyumvise bari kubugize nabi yarishingwa muryango. Inshingwa muryango nukuvuga umuntu ari nuvuga nk'umukateshiste wo kumutumba. Niwe yigisha ijambo ry'Imana ku mutumba, niwe yafasha abantu, niwe yigisha abagomba kwabirana baraziwe bakabanza kuvugana nawe. Hanyuma akabona rero kuzogenda kwa patiri kumubwira ati nangwa ku mutumba w'iwacu hariho naka na naka bagomba kugira ubugeni. Arico gituma rero yari n'umukuru w'abaririmbyi bo ku gashure kiwacu kandi yaririmba ijwi rya gatatu. Yari umuntu nyene yaririmba nyene umuntu rero akunda n'Imana. Arico gituma wumva n'abasaserdoti baguma baza bumvise ko agwaye baguma bagerageza kuza kumugarukako. Hanyuma ibintu je namwigiyeko ni gake je ngiye mu rugo rw'umuntu ntagira ntwaye ikintu ni gake kuko Toromeo yarashaka kugira ibimetero 13 afise itomati zibiri n'intore zitatu. None ni kubera iki je no genda kwa mwene wacu Dasi sinibuke basi ngende basi mfise intuzi icupa ni niryo ndakuzaniye kubera ku mufuko hari ingorane niryo ndakuzaniye kubera mukuru wanje ivyo ndazi ko yagikora. Ico nta kimwigiyeko jewe ngenze make Ferdinand ngenze make Ferdinand turazinanye kuba twariganye mu mwaka w'indwi. Ivyo novuga yo vyemera avyemeje no kuvuga ko bari ivyo. Jewe ikintu cyitwa indonda bihugu geography ni ikintu mbona gutya. Ni ibintu mbona naho mvuye igifaransa naho mvuga n'ikirundi geography ni ibintu mbona gutya ndamurika gusa. Kubera iki yaraza akambira ngo wa mwana ngo ngo utazi mu Buganda ntego naho nzi urumva ngwakira mu ikaramu ngo chapa ngo barabara ngo rimeze uko nkari chapa ngo chapa ngo nkino nzi ngene meze kujya nkari chapa ngo nukuvuga ngo ha rero ngo ni kumusigita kasi ngo ibintu cenga sanga ndiko ndacapa ibintu ku rupapuro ndiko ndacapa igisagara cy'ibiharamura ndiko ndacapa igisagara cy'Ibukoba ndiko ndacapa igisagara cy'Inyanza hano hose yaciye ngwingo ndakwezi kityo jewe byaba biranjamwo akaza mu ngo bwira yego byabarabara ngo nihehe je ndamusigurira ngo none ngo mu buraruko ni hehe ntamusigurira ngo ndabona uravyumva nukuvuga uko kubanza geography cyane yamuvuyeko umva nivyo byo kugenda hantu. Hanyuma ikintu gusa kimbabaza kuri we yarambwiye ati ndagukeneye ndashaka ko tuvugana ndafite ijambo uba kukubwira ntego ninzoza mu 2023 mu mwaka uheze namubwiye nje nzoza ati nangwa ntutebe uzuze ndagukeneye. Hanyuma haracimwe akantu katumye ntagenda numva yahwereye atambwiye ivyo yagomba kumbarira nkeka hari ikintu yagomba kumbarira ntacyo yambwiye mugabo ntacyo uko biri kose azora bimbarira je nuko mutwenga jewe dawe yahwereye kera ariko akuntuma k'umuntu hari umuntu je yaje arambwira ati jewe uwo muntu ituzinanye mugabo jewe hari umuntu yaje arambwira ati wewe ntafatira Patrice jewe nararose so wawe ntego kweri je nararose so wawe yantumye ibi antumye ibi uwo muntu ituzinanye kandi ivyo yavuga byari ivyo
kandi ibyo yagomba ko mpindura narabihinduye ko uwo muntu rero Tolomeo n'ibisanzwe ko nawe nyine azohava mbarira ese mpindura ibintu canke ibintu neza. Aho rero nzanira kagacupa navuze agacupa mu ndonderera. Aho rero ngomba kubabwira hano muri mu bamana, abamana nabo ikintu kituranga ndayahundwa ari ngaha arabizi neza, twe turangwa nuko tutira mu maso. Uje mu rubanza rw'umumana uramenya uti je nashitse mu bamana. Abamana twe turi abantu nuvuga ngo turya dukaravye. bikavuga ko uri karanywa Amstel, uri karanywa Heineken, uri karanywa Stella, uri karanywa Fanta, arashaka kubandanya nk'uko ashaka kwimukira ngaha. Kandi nico wari kurasoma naho wari kurani mu vinyu ntuhavuhera aha ni kuvuga turasoma n'inyota ihere kubera ko uwo Tolomeo kuko uwo Tolomeo tuvukana yarakundana none urumva je sinomukurikiza ubuni ko ngira n'Imana aha turasoma kandi baranabungira ivyo bikavugayo iki aha ndiko ndabitanga naho baca umwibutsa mu Kirundi ngo ubudashimye ugutongeje abatashimye. None jego nababwiye yuko uburyo mwanshikirije ko bwamaze gushika mu Burundi gaze haba bigora mugabo ntacyo simbujije ko havuga amajambo aravugwa ndabongera nkuko biri ushaka guhindure hanyuma ibintu byose bigende neza. Uko naguye mvuga niko mvyuka mvuga. Muntu uri ngaha nukuvuga ko ndaguvize ku mutima. Muntu wanyandikiye, muntu wambwiye uti mbore, muntu wagize icyo ufasha, muntu wagiye iwaje kumuremera, nukuvuga ko turi bamwe murankunda nanje nkagira nti ndifuza ko nanje kugira icyo mfashije umuryango w'iwanyu kuko burya ku isi ni magiranire. Rero kugira ngo tubandanize ko je ngomba gusaba abanyamukako umugore wanje ntanyamukako mugabo n'umugore wanje niyo bahafite oya umugore wanje arafite se ni haba mu banyamukako canke abandi ni haba hari umuntu yaramuzi hanyuma akagomba kuza kuvuga ibintu amuzi ko yocaza ngaha hanyuma mugabo tubandanye dusoma no kuri biryohe neza. None rero barutunga boro bapfasoni gwaruka tugira amahoro tugira amahoro n'ubumwe bw'imiryango yaduhurije ngaha. Ukurabire n'ukurame Dave. Jamais des verres pour toi, je sais pas. Oh, okay.